Amen. Mbone akaryo kandi ko gushimira Imana kubera ko Imana akaryo keza ko kuba ngaha. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri ni mubizi peut-être ariko uyu munsi no munsi mukuru w'amavuka yanje, no munsi navutse. Ndafise umuryango, ndafise abana. Birumvikana ko icyo ari kuba cya mbere nari kugenda ngateramana nabo, ngasangira nabo, ariko kuri jewe niyumviriye ko vyiza vyo bibi kuko bo turashoboye kubandanya twamana. Ndi kuri uyu musozi rero w'amasengesho. Cya mbere naje gukora kino gikorwa, ndaza kuvuga igituma nje kugikora jenyine. Cya kabiri nza kuba ngaha kugira ngo senge umunsi mwiza w'amavuko umatanye neza na neza n'icyo Imana yakoze kuruta icyo abantu bakoze. Ariko igituma nashimye kwizira ngo ntange amakaye jenyine, nagomba neri intege aba banyeshuri bacu beza. Mu mwaka uheze twarazanye amakaye, mwigeze mutubera abantu bavuga ngo twabiraguye katugende tuvyirengagize. Muba abana beza, muriga, mugaragaza amanota meza. Ubu rero mugiye muri internet. Mu ndwiza turizeye ko Imana izoduhezagira, tuze kandi duhandi makaye abana barenga 100 cyangwa amajana. Imana izodushoboza. Namwe bavyeyi tubashimira kuko birumvikana yuko igikorwa gikuru nimwe mwagikoze n'ikindi mwe mugikora. Twebwe twaje gusa n'abaje gusahiriza, n'abaje kwepola cyambo c'abafaransa. Nubundi nejo bundi turaciteza igikorwa cyanyu gikuru. Naco sikindi nukubandanye mubatera intege, mubabwira ko bishoboka, mubabwira ko bizokunda, mubabwira ko kino gihugu kibiteze, iki gihugu kirabarindiriye, ishengero rirabarindiriye. Iyo umuntu bikora ko muri Afrika tutabitahura cyane, umwana si umwe, umwana ni wa twese. Bikora ko tutabitahura kumwe. Iyo jewe nari kugirirwa ubuntu nkahura n'abantu batahura nk'uko, je nari kuba narageze kure. Nafise ubwenge, narabo wa mbere ku ishuri. Ariko mama wanje amaze gupfa, papa wanje amaze gupfa, sinasubiye kuronga uwundi amashuri. Nigeze kwifuza gupfa, nari manutse mvuye kuri Kotebu ngiye mu Buyenzi, nagomba kwiterera mu modoka. Ikintu canzigamye ni kimwe, patiri igeze kwigisha ko wiyahuye aja mu muriro. Nico cyatumye ntiyahura. Ariko ndemeza ko atari ivyo gusa, Imana ifise umugambi ku buzima bwanjye. Kugira ngo shobore guheza amashure, naho nyine nacinda niyebura ngo mu nabo wa mbere, byasaba yuko ngenda gufasha umuntu w'umufotografe, kandi bafotora ajya amafoto bagenda basubiza. Je narasubiza kugira ngo bamurishe 1000 tugabura 500. Ivyo kubu wa mbere mbaye ndabihevye kuko birumvikana ko umuro wabaye mwinshi. Nkiri impfuvyi gusivuga ko ndi impfuvyi kuko Imana ni papa wanje. Naguma niyumvira n'igiki nanje nzokora, ariko sinari kugikora kuko udafise Imana arashoboye kurota ariko ntashike. Maze kuronka Imana, ndavuga reka ngerageze uko nshoboye, gato gake tugasangira n'abandi. Ndashinze na yuko Imana igira neza. Mumenye rero yuko kubabona mwiga, kubabona munashika kure, mugera muza kaminuza, zoba ndiko ndishugwa kuko ico ntashoboye kwikorera, shoboye basi kugikorera uwundi. Hama ivyo nari gushikako nk'umudogiteri, nk'umuganga, bo bazobishikako. Nanje ko nagira ubuntu gukora ivyo nkorera Imana, nanje nzokora ivyinu. Ico rero nico numva ko twosangira. Kuri je numva ko umunsi mukuru wanje mbere umunsi mukuru. Umwana wanje muto, umwana wa mbere afite imyaka 5, bafite ubwenge aratahura ibintu, ndabashingira intaye mava nshinga no kubandi. Ejo siyo nari ndi muhira, yabonye nahari abwira mama wiwe ngo papa afite anniversaire, ngo tumugurire gato kuko baziko bo ndabagurira gato. Bamubwira ngo amafaranga ari y'amasaha. Aca genda arondera ikingongoro, ndakibitse nzokigenda na kino kingongoro canje, cange nzokibika igihe cinshi. Aca afata kino kingongoro, avuga ngo none mama hano niho va mu keke. Yarafise umutima, ico natahuye niki. Rimwe na rimwe abana turabakorera ibintu
bakibaza ko tubikora kubera ko dufite uburyo bwo kubikora, kumbe ari igihe tubikora kugira ngo tubanezeze. Rimwe na rimwe ibyo dukorera abandi navyo twikorera. Ndabisubiremo, rimwe na rimwe ibyo dukorera abandi ntavyo twikorera. Tubikora kuko tuzi neza yuko ejo nimwe twigira ko muzokora byinshi. Sabana ndihira Minerval. Nibuka umunsi umwe nari njanye abana banje ku ishuri barabirukana. Babirukanye ndabatahana. Ndashavuye. Shitse kuri biro bambwira ngo nabo bana ndihira Minerval babirukanye. Naciye niruka kurondera amafaranga yabo bandi bana abiwanje bagiye muhira kuruhuka. Naco bitwaye muri uwo mwanya, ariko nizera ko Imana yatwemeje ko tubanza kwitwararika ubwami bwayo. Ndizera rero ko kugira ico ndiko ndakora ndiko nditwararika ubwami bw'Imana. Amen. Imana ibahezagire rero. Amen. Imana ibagirire neza. Amen. Reka duhe bano banyeshuri bacu beza amakaye. Imana izogire neza tuje mu ijoro mwihangana, ariko sengera abandi banyeshuri ngo bazogende ku ishuri neza.